Reka nongere mbashimire kandi mbahe ikaze mwe mwama mwiteguye gukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabaye ikaze rero mu makuru yacu, ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mu banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. N'amakuru rero tutorokanijwe n'amasoko yacu kuri ya mango tugira tuyabashikirize. N'amakuru tugiye kubashikiriza byo kuri iri joro kubibaye mu Burundi. Uti biteye bite rero n'amakuru agiye gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. U Rwanda n'u Burundi, intambara yongeye kwaduka, ubu ngubu abasoda b'u Rwanda bishikiye mu Burundi, ndetse ngo perezida w'u Rwanda Paul Kagame yamaze kuba yohereje abasineyipa ndetse n'abakomando batari bakeya n'ibisasu bininiya ngo bajye guhangana n'abajya basoda b'u Burundi bari ku mipaka, kubera ko perezida w'u Burundi ngo yatangaje ko iyo bashaka guteza intambara ku Rwanda nk'uko yabishikirije mu nama yagiranye n'abahagarariye ibihugu vyabo n'amareta mu Burundi mu minsi iheze. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yari muri iyo nama nyene yatangaje ko intambara yo muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo iteje ubwoba amakungu, ndetse anavuga ko ngo nyuma yuko intambara ya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo izorangira, ngo itazorangira gutyo gusa, kuko ngo izohava iba intambara y'akarere. Sibyo gusa rero, abakurikiranira hafi iby'urugamba rubera muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'abahanga mu bya politiki bavuga ko ibyo byose perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabivugaga ashaka kumvikanisha ko intambara ya Kongo izorangira igaca ishika mu Burundi. Ibyo yabivugaga ashingiye kandi ko nyuma yuko umugwi wa Red Tabara uri muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo mu manuko bwa Kongo bashobora kuba isaha n'isaha bashobora kugaba ibitero mu Burundi. Si ibyo gusa, kuko murabizi ko no mu minsi iheze uyu mugwi wa Red Tabara wagabye ibitero mu Burundi. Rero ibyo byose perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabikurije ko acavuga ko intambara ishobora kuzoshika mu Burundi, ndetse anatangaza ko iyo bagiye gushakisha umutekano w'igihugu ciwe c'u Burundi. Perezida rero Evariste Ndayishimiye yaciye yohereza abasoda benshi ku mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, ndetse anavuga ko ngo iyo bagiye gucungera umutekano w'igihugu ciwe n'abanyagihugu. Murabizi neza ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yugaye imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Ibi rero ngo akaba yarabikoze bivanye n'ukungene ngo yagirizaga u Rwanda ko rwaba rufadikanya n'umugwi wa Red Tabara guhungabanya umutekano mu Burundi. Gusa leta y'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa perezida Paul Kagame bahakanye ibi byose bivuye inyuma, bakavuga ko atabo bahuriye n'umugwi wa Red Tabara. Kuva injyane za kwaduka mu Burundi nyuma yuko perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza hatutumbye kudeta, ndetse murabizi neza ko yari yatewe kudeta nyene mu Burundi. Pierre Nkurunziza yari yatewe kudeta n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse byakomeje no kumvikana mu Burundi, bakazaza baradonda agatoke u Rwanda. Perezida w'u Burundi Pierre Evariste Ndayishimiye yadondaga agatoki u Rwanda avuga ko rucumbikiye abasize bagize uruhara muri kudeta yo mu mwaka wa 2015. Ivyo rero byose byatumye umubano w'u Rwanda n'u Burundi utosekara, ndetse biza no kurangira perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yugara imipaka nyene ihuza ibihugu vyombi. Gusa abarundi n'abarundikazi baridoga, bakavuga ko rero ata mpamvu yo kuba Evariste Ndayishimiye yarugaye imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, kubera ko ngo u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu bibanye, kandi abanyarwanda n'abarundi baragenderanira, bagahahiranira, bagahana abageni, ndetse bagasangira byose. Bityo rero ntabwo imipaka yakagombye kuba yo kugagwa. Murabizi neza ko u Rwanda ndetse u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abarundi batari bake nko mu nkambi y'Amahama, ndetse n'izindi zitandukanye abarundi n'abarundikazi bacumbikiwemo. Ibi byose rero bivuga ko ngo vyateye ishavu leta y'u Burundi iyobowe na Ndayishimiye, ngo bityo rero aca atuma umubano w'u Rwanda n'u Burundi utosekara. Bityo rero kuri ubu ngubu yari yatangaje ko ngo yoba agiye gutanguza intambara ku Rwanda, ndetse ibyo byose yarabitangaje ubwo nyene yari muri iyo nama yahuzaga
yahuzaga abahagarariye amareta ibihugu byabo n'amareta. Bityo rero u Rwanda rwo rwatangaje ko rwiteguye kandi rugomba kurinda umutekano w'abanyagihugu barwo. Bityo rero ubu ngubu amakuru duhawe n'amasoko yacu ngaha ku mupaka nyene u Rwanda n'u Burundi biravuga ko abasuda batari bake abakomando bimanukiye n'ibisasu n'abasinipa bashitse mu kibira ngo ndetse ngo hari igice kimwe ngo cyo mu kibira abasoda b'u Rwanda baba bamaze gufata. N'amasoko rero duhawe n'amakuru duhawe n'amasoko yacu ari ngaho nyene mu kibira atuburira ko nyene intambara yabaye intambara ndetse n'abasoda batari bake b'u Burundi baramaze kuhasega agatwe. Reka rero dusozerere amakuru yacu n'ubundi turaza kuyasozerera kuyavugwa mu bijanye umutekano biravuga ko nyene nyuma yuko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umutekano utosekaye. Murabizi neza ko mu makuru twahawe n'amasoko yacu hari indege nyinshi cyane zari zavuye muri Afurika y'Epfo zizojanwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari rero amakuru twahawe n'amasoko yacu atuburira ko ngo izo ndege zari zavuye muri Afurika y'Epfo. Si ibyo gusa kuko ngo Amerika n'Uburaya nabyo ngo byari byamaze gutanga inkunga yo gufasha Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuva muri iyo ntambwe ihanganyemo n'umugwi wa M23. Gusa biravuga ko izo ndege zamaze kurasirwa i Bujumbura. Kuri ubu ngubu ngo umuriro uri kuraka i Bujumbura, amasasu n'amasasu. Zarashwe n'abandi, zarashwe n'iki, vyatewe n'iki, niyihe mvo n'imvano yatumye izo ndege ziraswa. Amatohoza yakozwe n'amasoko yacu mu begera nyene ngahi Bujumbura atuburira ko ngo umugwi wa Rezitabara wambutse mw'ijoro maze ngo uza kurasa ku kibuga c'indege. Izo ndege zose zari zishikanwe Bujumbura ngo zica zirasha. N'amakuru rero yatohojwe n'amasoko yacu gusa nyene nta kundi. Mu yandi makuru rero nyuma y'ibyo byose rero umutekano n'ubundi muri Kongo wo ukomeje gutosekara. Hari amasoko yacu yadutoreje amakuru atubwira ko imigwano yazindutse mu bice bitandukanye nka za Minova, aho rero ngo abagwanyi ba M23 baje kurasa ngo abasoda batari bake abashika 200 ndetse na 50 baciye bahasiga agatwe. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare cyangwa se mu bya gisoda Liyetona Colonel Wiringoma asigura ko umuhari wa M23 utazokwigera uhagarara kugwana mu gihe ngo nyine Kongo cyangwa se leta ya Kongo iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngo itazokwemera kujya mu biganiro. Gusa Kongo nayo itangaza ko idashobora kujya mu biganiro n'ujya muhari wa M23. Uyobora umugwi wa M23 yaba Colonel Nanga ndetse na Sultani Makenga batangaza ko ngo bagiye gufata noneho Kinshasa. Nibamara gushika Kinshasa ngo bazoca bahirika ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngo butagize ikintu na kimwe bumariye abanyekongo. Tshilombo ubwo yiyamamarizaga kuyobora manda ya kabiri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yari yasezeranyije abanyekongo ko agiye guhashya imihari yose y'abaroberi ikorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa abakurikiranira hafi iby'urugamba rubera muri Kongo ndetse n'ibya politike hano ngaha mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko rwari uruyeri ntangere rwo kugira ngo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo azokwibonera amajwi yo kongera kuyobora ikiringo ca kabiri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kubera ko n'ubundi ngo atakintu na kimwe yigeze akora mu byo yijeje abanyekongo. Rero nkuko n'ubundi mu makuru twatoherejwe n'amasoko yacu mu minsi iheze yari yatubariye ko ngo ibintu byose imitungo ya Colonel Nanga yoba ngo igiye gushirwa ku isoko ikagurishwa ngo kubera ko akomeje kudodobereza igihugu ca Kongo uyifadikanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho y'abaroberi. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ivugwamo imigwano y'abaroberi myinshi cyane ndetse ari nayo mvo ituma umutekano w'iki gihugu ukomeza utosekara.
Reka rero mbashimire mwe mwese mwari mukurikiye amakuru y'ibiganiro tubashikiriza ku muresha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Twariko turababarira ko ingwano zongeye kuba ingwano hagati y'u Rwanda n'u Burundi, umutekano wongeye gutosekara. Twabariko kandi mu yandi makuru muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abashika 250 baguye mu migwano yazindutse muri Minova, aho rero umugwi wa M23 wari kurahangana n'igisoda ca leta ya Kongo FARDC ndetse nabo bafadikanyije kurwanya umuhari wa M23. Reka rero mbashimire mwese mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza, kanda s'abonner canke partager kugira uzura buwambere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Weho udukurikira uri mu Burundi nko mu ntara ya Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge n'abandi bari mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi, ndabashimiye kuba mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Ntago twokwibagira abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Tanzania, muri Kenya ndetse no mu makungu nk'abari muri Amerika, abari muri Australia ndetse no hakurya iyo ngiyo i Buraya. Ndabashimiye kuba mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Reka rero mbashimire mwakoze cane kudukurikira. Turabateye yambu abari ngaho i Bujumbura, turabateye yambu abari ngaho mu Kigobe, turabateye yambu abari Gitega, abari Makamba ndetse n'ahandi ijya nino hatandukanye mu Burundi. Nimukomeze kugira ibihe vyiza. Amakuru yacu rero nagasaga. Imana ikomeze kubana namwe. Gusa sinokwibagira kubabarira ko turaza kubakorera amatohoza kubijanye n'ukungene umutambukanyi wa Reveriyano Ndikuriyo vyoba byifashe mu bitaro i Bujumbura aho agwariye, aho ni nyuma yuko yumvishe urupfu rw'umubanyi we canke umufasha wiwe ari we Reveriyano Ndikuriyo. Turaza kubakorera amatohoza tubabarire ukungene byifashe, nimba yaba yaje guhabwa imiti akavugwa canke se amagara ye akomeje kuba mabi, ndetse nawe nyene turaza kubatohoreza tubabarire ido nido y'ukungene ngaho i Bujumbura mu bitaro aho nyene umutambukanyi wa Reveriyano Ndikuriyo agwariye. Reka mbashimire amakuru yacu yo nagasaga, turaza gukomeza tubabarira ukungene bimeze. Mukomeze rero kugira amango meza.